Meza gukorera Kristo mu bwizigirwa iyo nyine izoduha icubahiro mu buryo bwinshi bushoboka. Ni kuvuga ngo kuguha icubahiro ni handi ho kwisanga God muri 2 semaines 3 semaines asigaye agendera mu muduga nibizogutangaza. Ni Imana izobiri kwirikorera. Ni Imana izobiri bitewe no kungene wakoze mu bwizigirwa. Eka ikindi kibazo nyene numvise no kubaza uvuze kuri ivyo. Donc umuntu arakenera nk'abantu bagenda muri studio, urumva umuntu akoresha uburyo arariha, donc kugira ngo umuntu aranke video nziza ategeza gukoresha uburyo. Mbega umuziki wa gospel urabariha, urabinjiriza ayo mwatwe muri studio murayagarukana canke muguma mubandaniriza ko n'Imana izobariha? Sha tubandanyiriza ko kirese umuntu twari tumaze igihe tutavugana ukumva ngo warafise ko kashi ngo je mwarameze gihe cyane niyo ndirimbo rero numva yuko nanje ko no bahezagira. So abo bantu tugenda turahurana novuga yuko ari ndarekuye sinkishoboye manitse amaboko yanje amaso yanje itegereza wewe gusa kuko ataundi atari wewe yotuma ivyanje bihinduka amaso yanje. Hello bakunzi ba Sande Umoja TV, turabaramukije aho muherereye hose. Hama nkuko musanzwe bimenyereye iyi TV ifite objectif yo gufasha no guteza imbere abaririmbyi basanzwe bafise impano canke ingabirano yo kurimba indirimbo zo guhayagiza Imana. Uno munsi twaba twagendeye umwe muri bo, ngira benshi musanzwe mumenyereye canke muramuzi, mwarakunze indirimbo ziwe zarabakoze ku mutima, nawe sonda akaba ari God ni sawa. Isawa turashima. Umeze neza? Ameze neza cyane kabisa. Ko batakuzi God ninde? God amazina yose nitwa Nishimwe God, nk'abantu umuririmbyi nko mwabivuze, nk'abandirimba indirimbo zihimbaza Imana. Ego nk'abantu umwanditsi w'indirimbo. Mwabyumvise yuko asanzwe ari umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhayagiza Imana, yababwiye ko yitwa God. Mbega icyumviro cyo kuririmba indirimbo za gospel utiyumviro gira profane cyo bacavuye? Icyumviro nibaza ko ari nivyo navukiyemo, bitewe nivyo mama yarasanzwe akora, ko nawe yari umuririmbyi, papa yari umucuranzi yavuza gita, mama nawe akaririmba, barakorana muri kohari imwe pardon. Ni kuvuga ngo ni ingabirano navuga ko navukanye, ariko byaje kuba official cyane ndavyinjiramo nyene tubyambye muri 2015 niho natanguye umurimo wo kuririmba. Urumva so umuririmbyi w'uwo munsi n'umuririmbyi yatanguye haraciye igihe asumba benshi. None ko wumva ico gihe ari kinini, imyaka hafi 5 simikeya uri mu mwuga wo kuririmba, ni birashika umuntu agahura n'intambanye, nizahe intambanye barahuye nazo guhera ugitangura n'ubuonya gushika n'ubuonya zoba zigihari canke izoba zaravuyeho nizahe? Tugitangura arigiye umuntu yiyumvira akavuga ngo uyu murimo mfise ko ari munini cyane, bizogenda gute kugira ngo ushikire abantu benshi cyane, kuko nkuko nabivuze ndumwanditsi w'indirimbo. Purpose yanje nuko nandika indirimbo zigashikira abantu benshi cyane, zikagira ico zibafashije mu buzima bwabo bwa misi yose. Hama ikintu umuntu yakunda guhura naco cyane, ubwo buryo noneho budufasha kwinjira muri studio ukagira clip nziza, kugira ngo abantu nibashobore kumva gusa ariko babone n'amasanamu meza nyene tu kugicubero c'Imana. Rero nizo ntambamye nahura nazo cyane, ariko muri ico gihe nari nkiri muri team ya SMS, nabonye nyene nuko nyene vyari bimeze, umva twahura n'uto tuntu cyane. Ariko ubu turashima Imana aho tugeze, vraiment turashimira Imana kuko Imana igenda irugura imiryango, suko ngo noneho ko twabaye aba millionaire ariko Imana ari ukuntu nyene bicisha mu nzira zayo nyene tu, ugasanga ari abantu bariko barabatushe n'ivyo wakoze bitewe n'umufuko wawe wa mbere wakoresheje, abantu bagaca babatushe then bagasupportinga ibikorwa bindi ugiye gukora.
urumva birumvikana ibibazo abaririmbyi benshi bakunda guhura navyo ni ivyo kuronka abantu babafasha gusa turabiye ngaha mu Burundi ndetse no hanze abaririmbyi benshi ico kibazo barakigira gusa kugira ngo umurimo wabo ubandanye hari abo usanga bafise management canke kuri mwebwe musana muririmba gospel mukaba mufise nka ministère canke ishengero rikaba ribashigikiye wowe ku bwawe uri muri management canke n'ishengero rigushigikiye bihagaze gute? jewe na management vise na management vise nimuze kugira abantu babimbaje ndababwira ngo management yanje abamarayika mwe muyera n'Imana uruko rubazo bisigura ngo nivyo irakenerwa management irakenerwa ariko mu mwanya utararonka abantu mu vyumva kumwe ibintu buruko rakora biragoye cyane kugira ngo batahure cyane biragoye ko kugira ngo babikore nkuko nawe uvyumva so bisigura ngo na management fise nivyo nyene nakubwiye ariko ma famille irahari irasupportinga cyane ibikorwa nkora ni kuvuga ngo hari abavyeyi hari abo tuvukana tukabara supportinga cyane n'abandi nyene tu Imana igendera koresha nko mu gihe ho babonetse nk'umuntu avuga ati jewe ndi management ndafise uburyo nshaka ku investita mu mpano yawe cyane nshaka kugufasha kugira ngo impano yawe ishike kure wo byakira gute? Jeno vyakira neza bije biri mu mugambi w'Imana nyene aho sava ko ari abandi aza papa siwe nivyo ugasanga we yikenera amafaranga tu sivyo ariko reka mvuge kino kintu si bibi amafaranga turakeneye cyane vraiment nanje ndakeneye ariko bitewe na vision fise jewe au fait papa si yanje ya mbere sa mafaranga rero papa si yanje ya mbere ni ubwami bw'Imana eske nicaye ikintu ndikunda contribute mu bwami bw'Imana kugira ngo Yesu niyagaruka kudutora igihe azoba ariko aratubaza twese ibyo twamariye isi nanje nzogira ico ndamushikiriza nsa amafaranga nzomushikiriza ariko nzomushikiriza imishaha naririmbye irakira gakiza naririmbye abantu barakira mu byo butandukanye ibintu nyinshi rero bisigura ngo aje muri iyo nzira nta kibazo gusa nyene aje ari clair en tout cas turashaka kubivugana ko ariko na cyane atari base cyane kuri ico kintu cy'amafaranga kuko sico je nahamagariwe cyane abantu musama management mwavyumvise hama apa yuko abantu bamwe babura uburyo canke uburyo bwo kugira ngo baberekane iyo mpano yabo hari abandi bafise uburyo gusa bakaronka amajambo yo kubaca intege nk'umuntu ababwira ati wewe ntushoboye taha ivyo uri kuragira ntaco bifise bimara canke iki ntabyo ushoboye wowe nka wewe abo bantu bamaze kuboneka mu nzira ngo babwira ati wowe nta mpano ufise canke ibintu rimba nta sanse bifise rimba nabi canke munyibukije akantu kana nibuka indirimbo ya mbere isengesho nasohoye nibuka hasigaye iminsi 2 kugira ngo ndayilance iyo ndirimbo camura n'umuntu araho nyene tu arambaza bimeze gute ibikorwa urakora bigeze ndambya ndiko ndakora ari indirimbo igiye gusohoka vuba namwe urashaka kuyinyumvisha ndayimuha arayumviriza abantu ni bwari bwayumve bwari bwa mbere nyene tu akiza kuyumviriza sinzopfa nibagiye acambwira ngo burya arigiye Imana ireka n'ibintu bibi bisohoke uvyo jambo ngo arigiye Imana yemera yuko ibintu bibi nazone bisohoka ni acambwira ngo wowe rero urazosohora iyo ndirimbo ngo irashobora kutazomenyekana irashobora kutazofasha abantu ariko wowe uyisohore tu ndababwiza ukuri nimbari dukunze kuvuga ko tugeragezwa ariko uyo munsi naramwiboneye Satani n'amaso yanjye ndambwira Satani urangirageje pe nangura kwiyumvira ivyumviro byinshi ndavuga indirimbo man iri mu migambi yawe none indirimbo ko atari ubwenge bwanje bwicaye hano hamwe burandika nibihe nariko ndacamwe nivyo zatumye nandika indirimbo hamaga cyazo umuntu akambira ngo indirimbo siyo ngo Imana rigiye yemera ko so ico gihe naricaye navuga koko ari mwe mu Imana yafashe ambwiye ngo God kino gikorwa kiwawe sorry iyo ndirimbo nagerageje kabisa bimwe nanga kwimvira n'Imana iyi ndirimbo vya serie nyene ngo sorry iyo ndirimbo ndayisohora ariko no kubyira uko mwene iyi ndirimbo yabaye nayo ubuzima bwanje nazofa nibagiye bitewe no kumwe n'abantu bayakiriye kuri jewe success suko
yamenyekanye cyane aha naha abantu baguma bafata utu video abo mu Rwanda abo hanze abe urukurumva siyo success je no vuga kuri jewe ariko success no vuga ni kubona uko ngene abantu bashoboye umuntu wese yashoboye kwiretruva muri iyo ndirimbo kuko nariko ndirimba ibihe nari ndimwe aho numvaga ko nifuza Imana cyane rero abantu bagiye bariretruva na cyane nico kintu novuga kuko nshimira Imana cyane so rero abo bantu babaho bamukumva ngo iyi ndirimbo ngurumva ngo ngifise amajambo make ngo yagiye arasubiramo amajambo abandi nabo ngo wari wambaye uko wari umeze uko ivyo nibibura gusa nyine ubitaye ku mwanya usanga utafise purpose canke utazi ivyo uriko urakora nivyo Somvikana cyane yuko mu buzima canke mu rugendo rw'ubuzima tubayemo umuntu atigera buri abantu bamuca intege ivyo birabaho nyene bitekerezwa kuzamo ukiri kuri dondoro wavuze ikintu SMS kivuze iki kuri wewe SMS ni team nakuriyemo ni team y'abasore bashika 6 urumva je nyirimo twari turi 7 ngo n'abantu twatanguranye umurimo wo kuririmba aho hari muri 2008 ariko impamvu nambwiye ko 2015 niyo vyabaye official niyo natanguye kwitora bien ndavuga Imana itangura kunyereka ivyo yamamagariye gukora ariko iyo 2008 twarakorana namaze 11 ans ndi muri SMS dukorana hama acagira igihe Imana impamagarira ibindi bintu niyo mpamvu naciye ndayivamo ndabasezera nyine tu mu bugwa neza hama ngenda gukora umurimo w'Imana rero SMS ni team nakuriyemo amajambo yose ni Sons of the Morning Star kuvuga ngo abana b'inyenyeri yo mu gaturuturu yego hama ukibabwira yuko ugomba uyivemo bavyakiriye gute mwavanye neza uhoho imigenderanire yanyu imeze gute twavanye neza kuko icaduhuza si muziki gusa cyangwa kuririmba kuri stage no gusorana indirimbo sico kintu caduhuza numva nabwiye koko twatanguye gukora muri 2008 ariko aho hambere nyene numva twarabagenzi abantu twakinanye umupira mu Ghana n'abantu twakoranye ububandi bw'abana ruko numva ubibona umva gutaha ugenda ukava muhira mu gatondo gataha mu ijoro utuntu twose ni tuntu twagiye turasangira izo zo kurimba vyaje muri 2008 ariko twasigiye turabagenzi n'ubu nuko nyene biri n'abantu tubonana kenshi n'abantu tuyaga ubona chaque samedi tuba dufise umunsi wacu wo gukina umupira chaque samedi tuba turakina umupira pati ya 6h jusqu'à 3h urumva abandi turasengana muri eglise umva rero urumva ya miti yarabandanyije nivyo nibiguma kwa kundi nyene ko urumva cyaduhuza na cyane ko usanga nanje nafatiwe n'ivyanje si kwa kundi nyene biguma ariko nyene kare akantu karacari tu mbega kuva aho usohoreye iyo ndirimbo isengesho uwo barayibahaye bakayumviriza bayivuze kwiki baragufashije kwipartager cyane abantu bobo abasanzwe bagukurikirana abari bakuzi uri muri SMS nta bibazo bakubagije bo bavyakiriye gute SMS mbe nayumvishije umwe wenyene kuko nibuka niwe kunda kuzamuhira cyane akambaza bimeze gute hama nkamumvisha nyene ibikorwa ndiko ndakora aravyaprecier nyene ibintu nk'ivyo abandi baje kuyumva nyene mu nyuma narisoye yego barayipartagije nayo bonye n'abandi baranshikiriye barambya ntugagadi indirimbo yawe ni nziza cyane kandi yaraduhezagiye yego urumva yuko bagumye ari umuryango bagumye ari abantu bo hafi yawe bagumye mufatana mutongo kumwabikora kuva muri kumwe nk'ubu ugerageje gukompaha iyo myaka wabanye nabo canke iyo myaka wabarabaye muri team ugaca ugereranya n'ubu umeze uko ni kihe kintu waronka muri team ubu taronka uri wenyene canke ni ubwo buzima bwo muri team n'ubuzima uri wenyene nubwo bukorohera gusumba ubundi ubu biranyorohera cyane kuko urazi group ni kintu urumva group nupfa gufata decision rumwe hama ngo witegeye kuko baza kuyemera soit uyitega yuko ko baza kuvuga no canke babe agree n'ivyo ubabwiye bisigura ngo nko kuri uniform urumva mwavuganye uniform za kwambara n'indirimbo muza kuririmba abantu babatumiye urumva aho nyene
bica byinjira mu madeba cyane dukora iki dukora uku ariko ubu jewe ndilingana namwe muyera gusa nkamaza namwe muyera bigenda gute uno munsi nambare izahe munsi rero nkore iya indirimbo no munsi hano bantumiye urumva ibintu nk'ivyo so rero ubu novuga kuko ndi myidagaduro bitewe nuko narinda konza kumva avi y'abandi mbere ko nkora igikorwa urumva rero ni question yo gukomunika na synthesis ariko bidasigura ko muri SMS naho nyene tutabanza kubaza mwe twarabaza ariko uva groupe ni groupe abantu vyangu vyemere nuko nyene mutegezwa kugira débat kabisa nuko nyene ya urumva mwavyumvise ariko tubwira byinshi ku bijanye na carrière yiwe solo na carrière yiwe ya team donc ko bari babayeho akiri muri team no kuntu abayeho bari muri solo urumva ko ubwa mbere donc yari cyari gikorwa cha groupe byumvikana ko ubuzima butegereza guhinduka mu gihe ariko arakora ari wenyene hama umuntu akubitiye kuri YouTube yawe turabona indirimbo yitwa Isengesho nibaza ko ari na indirimbo yonyene iri kuri YouTube ifise views atari makeya n'aba subscribers si bakeya hariko imaze ko indwi 3 ufise aba subscribers 588 like 423 nta dislike nimwe iriko na comment 4 wewe wabyakiye gute umenga tugerageje kuraba umenga ni 6 kuko kubona yuko ufise ari channel nshasha watanguye gushasha wahere azeho ibintu bikaba bimeze uko byumvikana neza yuko atari ikintu gisanzwe atari igikorwa cyabose uko si benshi bashika kwiyo ntambwe wewe ubivuga kwiki wavyakiriye gute ubona byo byabaye guco gute byavuye kuki cyambere novuga koko ari ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana kuko gerageje kuraba je nakoze ico narungiswe gukora na Saint-Esprit ni kuvuga ngo indirimbo nanditse Isengesho nkuko nabivuze si indirimbo yavuye mu bumenyi sanzwe mfise basi ngo kwandika ya ariko ni indirimbo yari kwisigura ubuzima bwanje sibyo ni kuvuga ngo nariko ndagerageza kuvuga ibihe nari ndimwo biciye muri iyo ndirimbo bisigura ngo nkuze kubwira abantu indirimbo kenshi cyane zitusha abantu za ndirimbo ziba ziri mu bwenge cyane bwo kwandika ariko ni za ndirimbo zivuga ubuzima real life ni kuvuga ngo bya bindi tucamo bya bindi swat mwe mwera bayatwinspire nivuga ngo je kuri jewe kubona ivyo byarabaye nivyo sinari ndavyiteze ariko vyanyerese yuko ko kino gikorwa by'ukuri kitari ciwanje ariko cari kivuye kwa data rero mbunya ayo manani ayo mama like yose n'ama comments nagenda bona kuri jewe ahubwo binera ubwoba binera gusubira kandi ku mavi nkabwira Mana icubere nikikugarukeko kandi ume kwama nkora ivyo ushaka wowe nico nyamukuru jewe vyanyigishije mbonye ivyo bino bintu biboneka ko atari ibintu bya bose uko gutangura YouTube nshasha kugura channel nshasha ni nko guheraze ho nko kuba umubebe hama ugatangura gukora utangura utambuka wongera wiga kwavura ibyo byose nubona ko biraboneka ko ari intambwe wateye twaragiye turabona utuvideo twinshi ni nk'intahe niko no bivuga donc abantu bakwereka yuko indirimbo yabo yabakozeho yuko ibyo waririmbye peut-être mu bihuje cyo mu bisangiye habonekamo n'abantu bakomakomeye mu bihugu bitandukanye harimo n'umukinnyi w'amareresi wo mu gihugu cy'u Rwanda yaririmbye aranarira biboneka yuko nticari ikintu gisanzwe ni indirimbo yamukoze ku mutima wewe wabyakiriye gute wiyumviriye iki jewe kuri jewe ngejeje kuraba ayo mavideo byari ngaho nemeruka kwandika kuri statut yanje ya WhatsApp navuga ngo aba bantu baguma basubiramo indirimbo bagiye gutuma musozi yanje akama rero bya seri binzwe ndababwira siko ndi imbere ya kamera nararira ari gende ko ndara video naguma ameze ngo yo urumva kuko biranyumiza nyene tuko umuntu ashoye gufata kandi ndavyimvuye ukuntu umuntu ashoye gufata umwanya akicara uko urumva ari nk'abandi baraho banyumije bafashe baririmba acapella bafashe baricara ibaze ukicara ukaranje indirimbo then bagaca bagufata amasanamu kugira ngo uyarungikire umuntu yakoze iyo ndirimbo so ni ibintu bidasanzwe kuri jewe niyo mpamvu niyemeje ndavuga naho
naho nzobona video y'uruzingo rukivuka nzoruposta nago nyene ariko so rero ni kuvuga ngo je kuri jewe byaranyigishije cyane yuko burya ibintu dukora ni ibintu vyimwemu cyane kuruta ibintu vy'umubiri ko navyarashoye gukora ko abo bantu bose n'abandi twovuga ko badakijijwe batazi yo Kristo cyane ariko bakiyumvamo nabo nyene ni kuvuga ngo ari ivyizigiro vyuko nabone bo mumenya biciye muri iyo ndirimbo rero nico gituma je kuri jewe ndabishimira Imana cyane rero uyo akina amareresi urumva nawe nyene yarantushije iyo video uko umuntu ashoboye kurira ariko aragira okay nituzi byari byo ariko ari impamvu nyene tu ari impamvu yabitumye rero nivyo urumva yuko ari ntahe ikomeye cyane kubona yuko umuntu ashobora kuririmba ibintu waririmbye wakuye mu mutwe wawe canke wahabona mpwe mu yera ukabona birakoze k'abantu ni igikorwa cyiza cyane hama ngaha mu Burundi ugerageje kuraba umuziki wa gospel ntuteye imbere nk'umuziki usanzwe wa profane canke abaririmbyi b'abarundi gospel ntibateye imbere nk'abaririmbyi mu bindi bihugu ubona aho bahaburiki ni giki abo mu bindi bihugu canke abo baririmbyi indirimbo zisanzwe bafise canke bakora abaririmbyi ba gospel badakora gira ngo nabo bashobe kuba botera imbere cyane icambere na mbere novuga gospel yo mu Burundi irakeneye ibiganiro premièrement kwanza entre abaririmbyi basanzwe baririmba gospel mu Burundi kuko nk'abana b'Imana nitwe twari tukwiriye cyane kugira ikintu cy'ubumwe kuruta abo bandi bo ngaho hanze mvuza abo bo hanze mu bitahura bisigura ngo hamwe n'ibiganiro ndaguha akarorero jewe ndashobora gusohora indirimbo tufate nk'umuririmbyi nk'amasezerano kubera byabiye tumarana tuguma tuvugana kuvyerekeye iki gikorwa dukora cyo kuririmba indirimbo za gospel kwera uyo mwanya ari gihe byonyorohera cyane iyo nsohoye indirimbo kumva ariko ko nogenda ndayimutwariye n'ingoga amasezerano ayumviriza iyo ndirimbo ngiye amasezerano fata indirimbo uyumviriza wumve kandi ube uvuga ukuri ukuntu yumva techniquement spirituellement ukuntu yumva so biroroshe cyane iyo ni nambwe ya mbere kwanza dukwiriye gukora nka gospel mu Burundi ikindi naco cya kabiri nuko tuviza loin gukora ibintu vyiza Imana yacu iri excel kandi nk'abana b'Imana natwe dukwiriye gukora ibintu muri excellence ni kuvuga ngo je nkuze kubwira abantu burya ari igihe n'Imana irabe ikavuga uyu mwana bitewe no kumwena aguma hagaciro igikorwa namuhaye reka nanje ndamukorera ikintu kanaka arana kaja mu nze kubwira abantu burya Imana ni sponsorize igikorwa cyawe isponsorize igikorwa cyayo yashize muri wowe nivuga ngo rero iyo ibonye kurukura hagaciro ico gikorwa yaguhaye rimwe na rimwe wisanga igenda irugurira inzira ukubona bisigurikire rero uyi hagaciro gute ibarambajije abantu kwereka ngo tutayisohoye nanani ijya isengesho utayisohoye audio yonyene ndabwiye umva jewe bitewe no kungene numva ko iki gikorwa ko kiremereye kandi ko ari cyagaciro kuri jewe numva yuko façon nini cyane yo tuma ndagiha agaciro na je nyene urumva no kuyisohorera video so bisigura iki natwe tuvize loin nivyo cyane harabura uburyo nivyo ariko ndasubiye Imana isponsorize igikorwa cyayo muri we nimba urishyure koko Imana ariyo yashize ico gikorwa muri wewe Imana izo gusponsorize ariko tuvize loin tukora ibintu byiza peu importe ibyo duhura nabyo ariko twiyumvire kure cyane nico nyamukuru n'uvuga hama mu buzima busanzwe canke mu bintu bijanye n'ibyo umuntu wese akora iyo umuntu agomba kuri igikorwa kanaka ni kubera ko afite objectif namba nubatse ibutike ni kwamvuga ati nkeneye kudandaza ibyo abanyagihugu bakeneye hama nanje nunguke wewe nka God ukora umuziki kugira ngo ushike kuki uririmba nigihe gutuma uririmba ubabaza ko ni message yahe ushaka gutanga mu bikorwa byawe kuri jewe novuga yuko ko message zanje ziri base cyane kuri generation ya kino gihe na generation izoza n'izindi gushika Yesu Kristo agarutse nibwo ngo message yanje ugerageje kumviriza nivyo indirimbo ya mbere niyo mwarayumvishe isengesho ivuga Mana ndakwifuza jewe rero vision yanje cyane muri gikorwa nkora ni kuri generation ya kino gihe
ndakeneye kuzobona aba jeune bakiri bato canke bakuze urukurumva bari chic bameze neza basa neza banashaka bafise inoti bambara neza beza ariko ubaravye ukabona yuko bidaherera muri ivyo bintu bafise gusa ariko ukabona yuko ari abajene banyotewe Imana abajene bumva yuko ko bakeneye kumenya Imana mu rundi rugezo abajene bumva yuko ko bofukama bo mara 3 jours bari muri jeûne prière ukurumva kubwo kurondera Imana kandi ibyo bintu birashoboka na niyo mpamvu indirimbo nyinshi cyane nagenda ndika zigiye gusohoka ziri base kuri iyo message kuko niyo message Imana yamaye bisigura ikijewe igikorwa nkora nivyo ari ibindi umuntu aba yiteze ariko ikintu nyamukuru kwanza no kubona generation yacu ihinduka tukabona ico kintu kabisa gikwiriye ahantu hose hama ikindi naco umukozi w'Imana yige n'ijambo ry'Imana umukozi w'Imana urumva ngo ijambo ry'Imana tugira ngo ni wankorera ngo data azogwicubahiro urukumva ne kuvuga ngo nitwakomeza gukorera Kristo mu bwizigirwa iyo nyine izodwicubahiro mu buryo bwinshi bushoboka ne kuvuga ngo kugwicubahiro ni handi ho kwisanga God muri 2 semaines 3 semaines asigaye agendera mu muduga nibizogutangaza ni Imana izobiri kwirikorera ni Imana izobiri bitewe nuko ngene wakoze mu bwizigirwa ya urumva bisigura iki rero natwe tuba twiteze yuko tubona Imana yugurira imiryango si bibi abantu tuvuze uko baca bavuga ngo God ngo noneho atangiye kwiyumvira inoti gusa loke ya kuko kugira ngo negure concert akenerwa amafaranga akotesha ibyuma akotesha salle byose birakenerwa no kuvuga ngo rero muri uko gukorera Imana nivyo navyo ubwo buryo turabwitega cyane so rero nivyo mukuru mbega ikindi kibazo nyene numvise no kubaza uvuze kuri ivyo donc umuntu arakenera nk'abantu mugenda muri studio urumva umuntu akoresha uburyo arariha donc kugira ngo umuntu aranke video nziza ategeza gukoresha uburyo mbega umuziki wa gospel urabariha urabinjiriza ayo mwatwe muri studio murayagarukana canke muguma mubandaniriza ko n'Imana izobariha sha tubandanyiriza ko kirese umuntu yateguye nka concert nyene yangatumira abantu bakaza niho uronka basi quelque chose ariko ugereje kuraba iyo quelque chose usanga nyene yasubiye kuyama dépense nyene wagize gukotesha amasal nibiki ariko turayaronka mu ndirimbo je sinobesha vraiment après isengesho ari abantu numvaga ba telefone abantu tumva abantu nazi numva abantu bamwe nsanzwe nzi twari tumaze igihe tutavugana ukumva ngo wafise ko kashi ngo je mwarameze gihe cyane niyo ndirimbo rero numva yuko ko nanje ko no bahezagira so abo bantu tugenda turahurana novuga yuko ko ari tutaronka ama feedback y'amajambo gusa abantu batugira ko bahezagiwe ariko meme n'uburyo bwabo kumva umuntu ngo ndifuza nanje kuguhezagira ibintu nyinshi rero kubera ubusanzwe ufise n'ibindi bikorwa uca wiyumvira ikindi gikorwa gikurikira ugaca ugenda kashira mu gikorwa hasigaye nayo nyene karaba nyene zimenye netu ugatanga zima handi nayo kayakoresha nyene tu mutundi tuntu bukeneye yeah. Indirimbo isengesho imaze indwi 3 kuri YouTube hari imigambi yobe hari yo gusohora ikindi gikorwa byo bitekanije ryari kugira ngo abakunzi bawe babandanye bakukurikirana ya ni ari ikindi gikorwa kiriko kirakogwa nyene tu kigiye gusohoka vuba Imana idushoboje sibyo inguze kuvuga ngo Imana idushoboje hamwe n'iri jambo rivuga ngo kuko ubuntu bw'Imana nyene bikunze kuvuga ngo usomye neza muri Matthieu niho ngo benshi bavuga ngo ejo tuzovyuka tugende kwa kanaka ngo tukora ibi nibi ariko ngo mwari mukwiriye kuvuga ngo niya Imana niyabishaka tuzokora ibi nibi ni kuvuga ngo rero nanje nuko nyene mvuga Imana niyabikunda kabisa i Fevrier nyene turimo ashobora gusohoka indirimbo yindi yeah. Bakunzi ba God be ready urumva yuko igikorwa gishasha kiri mu nzira mu kwa kabiri ngo ategeza gode ibintu bishasha hama nko gusozera canke akajambo kanyuma ni giki wobwira abakunzi ba gospel muri rusange canke abakunzi ba God en particulier
ikintu ca mbere numva nobwira abantu basanzwe bakurikirana gospel yo mu Burundi n'abasanzwe bayikora nuko twofatana amaboko bidasigura ngo gufatana amaboko gusa nk'uko tumenyereye gufatana amaboko mu buzima busanzwe, ariko bisigura ngo gufatana amaboko même spirituellement mu gusengera gospel yo mu Burundi, kuko turakeneye kumva kakamoto kandi urumva ka gospel nyayo kabisa yandi ituzana ahantu tumva ngumengo turakeneye guhimbaza Imana mukuri no mu mwema, turakeneye Imana cyane, turanyotewe Imana cyane. Nico kintu cyambere novuga, hamwe n'abandi dukorana uyu murimo wa gospel, kuririmba ubutumwa bwiza, ni kuvuga ngo natwe nyine dufatana amaboko dusengeranire, umve yuko kwegera God ko ari bisanzwe, ukamubaza ikintu kanaka, nanje numve yuko ko vyombera facile cyane kukwegera tukayanga kugira ngo dukomezanye umurimo w'Imana tukore neza, kugira ngo natwe dusubize abantu babikoze cyane ubu ntitukibabona, ariko hamwe no gutahura icyo Imana yashize muri wewe ukagifataho seriye, dushoboye kandi kugarukana ujya mutima aho nashaka tukanarenzako. Rero nico kintu nosaba na cyane cyane abakurikira gospel n'abasanzwe bayikora, mvuze mu ndirimbo sibyo, dufatana amaboko hamwe no gusengeranira hamwe no kubakana mu majambo conseil, antuka tuzoshika ku kintu Imana ishaka. Nibaza yuko mu gusozera udahava dusezera nk'umudandaza canke ndibaza uhava dusezera nyene nk'umuririmbyi wikore mu gahogo gatoya, hama ucongera uhamagarire abakunzi bawe, abakunzi b'umuziki wa gospel muri rusangi kukurikirana ikiganiro cawe kuri Sunday Umoja TV, wongera uhamagarire kugira subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro vyandi baririmbyi bizoza birabashikira vyihuse. Ndarekuye sinkishoboye, manitse amaboko yanje, amaso yanje yitegereza wewe gusa, kuko atawundi atari wewe yotuma ivyanje bihinduka, amaso yanje yitegereza wewe gusa, ndakwifuza mana yanje. Haleluya, turahezagiwe cyane. Imana ibamugisha nkuko yabivuze, mukurikirane kino kiganiro kandi nizere koko ari ikintu muza kugikuramwo, habe uburyo buri spirituel, habe n'uburyo bwose bushoboka. Hama mugire subscribe kuma channel yacu twese kuri Sunday Umoja TV no kuri Nishimwe God, Facebook yanje ni Nishimwe God, Instagram ni Nishimwe God, sinzi Sunday hose nuko nyene, kuma Instagram yabo hose ni Sunday Umoja TV. Hama Imana ibamugisha cyane, kandi nongera mvuga merci kuri Sunday Umoja TV ko namwashoye kunyumvira ko mukaza tukamarana no mwanya tuvugana kuvyerekeye gospel yo mu Burundi. Imana ibahezagire, yagure kino gikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Bakunzi ba Sunday Umoja TV, ndibaza mwakurikiranye ikiganiro twari kumwe na God, umuririmbyi wa gospel wo mu Burundi. Ngira mwavyumvise twaganira byinshi kuvyerekeye career yiwe, iyo yavuye nuko byatangwe, ndibaza byabafashije byabubatse. Hama mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Sunday Umoja TV. Kuri micro ni jewe Kenoze, njana bashikirije ikiganiro, kuri kamera nkaba nari kumwe na Gu. Mugira mu mwubawe, Imana ibahezagire, tuba dusubiye.